Yo.
Tumeze neza. Mwakomeye mwese. Ego, jebe mvuga ngo tugira amahoro canza kuvuga ngo karibu. Okay, muga ni sawa byose. Ndakuvuga ati tugira amahoro. Namuca mwishura ngo mwadwe mwishura. Kame murabizi. Ngo yatwese. Sawa. Ego, hama ndashimye cyane uno munsi twaramutse tu warimaze gushika ngahanye wese ndamushimiye kandi karibu cyane. So uno munsi twese turazica dukwanje ngahanye yari surprise y'abagenzi bacu ba Diane bajire hamwe na ba Blizzo. So ingene byari bimeze byari bigeje cyane mwabonye twatanga twasukwa kwa mazi n'ubu kandi ibintu yacabandanya mu mwanya muto tugomba dukate gato batangure baduhe turyoherwe cyane. Yes, kandi tubana dushikirwa n'abamama ngahanye twabonye baje twabonye kandi vraiment nani ma televiziyo cyane FGTV yaje kudushigikira n'umukozi wa FGTV yaje nganiwe muntu yari yagize Isabukuru bose uno munsi ariko twavuze ati reka yene turabe tubahurize umunsi umwe. So karibu kandi cyane rero karibu muri Sanze nibaze ko umwanya muto ibintu bigombe bitangure murakoze cyane. Una biscuit bishasipa. Tike. Tike ya biri. Tike mama. Tike ya biri. Asire giza ewa. Muri kosata. Hata kiwe. Alikuwa giza sio tatu kuona. Oyarindi. Atrapia Mahoro. Ndabashimiye cyane kuba mwitavye bino bikorwa. Mu bisanzwe je binari ndabizi nasanzwe ndabizi. Nabimenye kuva kera. Iyo nibanga giwanje nanje nabagiriye aga surprise. Ibi nari ndabizi zimpuzu nazimuhaye sikoresha umwanya ati bana. Nibasuka kwa amazi guco Yeah, rero mu bisanzwe reka nshimire abantu umuntu wari wese yashite nga shimire na FGTV abantu banje abantu dukorana cyane ndabona nabo nyene barabitsi banga baranka kumbwiye ariko ntacyo ndababitse. Rero nshimire n'abandi bantu bose bagize ico baterera mbwa batashobora gucanga. Nshimire ndanashimira nawe twavukiye mu kwezi kumwe ukwezi kw'icumi kandi kwezi usanga nyine abantu bavukiye mu kwezi bafise tana bafise izindi mpano zibitse muri bo. Nshimira na president wa club akiwacu eka n'abandi bantu bose bashitse ngaha ariko rero ntarandiriye murabona iki kintu kiri ngaha murakibona iki kintu kiri ngaha iyi ni micro ya za iyi ni micro cyangwa ni logo ya FGTV ariko rero hariho umuntu yari yaje nyene aserukiye FGTV yari yambwiye ati harakajambo ntaza kurandira nta masegonda atanaza gutwara nizere ko nawe mumuha akanya kugira ngo ashime cyangwa baze cyangwa agire icyo aterereye. Murakoze cyane ndabashimiye sana ana mashimu guys tugira amahoro. Murakoze kumpa ijambo ubwanje jewe ndi nk'intumwa naje nje kuvugira CEO wa FGTV
ubwo rero naje andungikanye agakemanyi niko narinde gushikiriza hano kuko nari narabuze okazi y'ukuntu ndagatanga ariko nari mbonye okazi y'ukuntu nshobora kugatanga nukuvuga agakado yampaye nukuvuga n'akabantu babiri ni Blizzo nakoresha umwanya ariko kari hamwe mugabo byiza mbona umengo no gasambura kugira umuntu wese akabone yego murakoze cyane guys amaseno birakomeye cyane abanzaniye amakado mu mutwe iyi surprise Binajosha. Guys, insanze togote. Marke ndeka twirabe. Na marke. Na marke fisi. Ini marke Kongo yarenze. Gusa namasako mechana. Ni sazi komeye. Guys, ama bon ngajewe yadushime fugitive cyasi wa fugitive. Ubwo urakoze cyane. Ama ego sindi kwande wabandanye. Icyambere kuba dusangiye ukwemera tugire Kristo. Duse biraba. Amakuba kizo esashim. Abamiziyo masalamu alaykum. Amatugira amahoro retwese. Kama ubwa mbere mbanje gushimira Imana oya ntiteka dushaka umunsi ndi muzima. Kandi ndashimira ko yanyongeye undi mwaka wo kubaho. Amashimira abavyeyi banyibarutse. Nubwo batashoboye guhashika igikurikirana cyashimira mwebwe mwese mwitamba mwakoze igikorwa gikomeye cyane. Sinumva ukuntu bashimira kurugero umva yuko munamwe mu bwati nashimye by'ukuri. Je vraiment à part yuanje ni surprise nabyo narinzi. Navuye mpira nzigo ngiye mu nama ya club. Mvugishije natangaye shitage mbona bambaye ama jaune. Mbona president nyate telefone ngo zana telefone. Sinayinzi bigira bibe navuga ati antuka nakaksho kigeze kuba umunsi umwe kuba kagira gasubire kuba twatse telefone. Ninje ngana kiriwe n'amazi nabuze ingene nifata nabuze iyo nirukira nemera guhagarara vraiment mwakoze nco numva no uvuga shimira wabitanga uyumvira iki watanze icyumviro cyuko mwongira ga surprise nawe ndamushimiye shimira kandi na chef wa komite ya byorganije byose kubyagiye noga nshimira naba bashitse bakajana ubuhinga navuga ngo rukana bumenye Didi nani byo nashobora kuvuga usanga oya no habratanga nabuza makosa niyo mpamvu gusa kubwanje vraiment ndashimye simvuge no bashimira kandi simvuge no garagaza umunezero mfise ariko aho cyo novuga gusa Imana ibahezagire isubize aho mwakuye murakoze Buja boy muramufana. Buja boy muramufana. Yesu gose ndaryohewe cyane. Nkuko Blizzo yatangwe kwivuga je natangwe kubishakira jeje. Je uko naraje ndasanga vice president ni hari hajya. Ndatangara ni rya mbere mu myaka hajya kuri le patisserie chez Kijaja ari hajya. Hama ngarutse vendredi naho nyine sanga hariho ibindi bintu mbona hari ibintu bagiye kuvuganira hanze. Ndiyumvira ibintu bagiye kuvuganira hanze ndabura. Ngiye ngakuri house business Kamenge Kijaja arambwira ati eske anniversaire yawe ni ryari? Ati ukunda kujya mu zabandi we nawe nugera ugira anniversaire. Nangwa ati je ndarindire mu mwaka uza ndiko ndayitegura.
mukumbe sinarinzi ivyari imbere mugaca numva muri kebe bambwira ngo turafise ngo inama ngo ya comité executif dimanche ndababwiye ati jewe nsanzwe mfise match dimanche ibizokunda konza baranyinginga ngo nzoze vendredi ndagenda ngiye kugira entraînement ndavunika ukuguru mvunize ukuguru ngiye gusaba pomade cyadura na vice hamwe na president bote no mukuvyo ndasha nkigufa ntaba nkarira ndakorora musozi vema kumbe yarazi bigomba kuba rero umunsi ngiye no nashitse ngiye kuri patisserie ngiye kumurondera umugenzi wanje Magic baranyangira ko ninjira indani kumbe harimo gato kumbe barashatse ndabibona baca bambwira ngo hariyo ngo iminsi ngo ntazoza ndinjira indani mugatanu byo kubarandira bamwe bagomba muvuze byinshi nkuko yabivuze Diane Jenga ndaryohewe gose cyane mugabo me yo bari kunteyarisha nari kuraba nk'akantu nkavuga ati babongere cyangwa batugire mugabo encore nkuko twabikoze ubu mu mwaka uza twashaka kuyitegura imeze neza twese assemblement twese turi hamwe ibintu bikagenda neza yaba byari binakunda ku bantu ndazi ibi byose bagize ngamwe mwawe mwese muri groupe byo kunda tukazogoma nk'ukunyene tukazotegura twese hamwe kandi turi kumwe byongerera gose hama kubaje ngaha kwifatanya natwe ibi byabaye natwe twabikoreye abandi ngaha ndashimye namaje menshi yo kuvuga nabangewe gose Mama la costa Tugire Kristo ndabakumbiriye mu izina rya Yesu amena ama nta byinshi mvuze mvuga kubera mumfatiyeho nabyo nari niteze ariko ikintu novuga cyane ndashimye cyane kubona Blizzo yantumiye kugira nshike ngaha hantu sinarinzi yuko ahantu kwanza niga mbere ndanahinjiye ntaho narinzi nagiriye kuri adresse hama Blizzo muramuzi ndavyibaza Blizzo novuga nti mbasha novuga gute novuga ati sinzi ko novuga ko ari umwana wanje canke ndetse tubanye imyaka myinshi sindi buvuga ati ni umuhungu wanje canke ati ni musaza wanje sivisa no bivugira sinzi ingene no bitangura ariko ndashimye cyane nk'ibintu munkoreye ntabyo nari niteze ariko Blizzo arabizi sinovuga byinshi ararenze tugire Kristo hama nanjye ubwa mbere ndabaramukije cyane abinyuma turumvikana ndabashimiye cyane nta byinshi mfise novuga ariko hanini intumbero y'ijambo niyo gushima nkuko babivuze jewe umurongozi wa club akiwacu twagiye hamwe n'abandi dufashanije kurongora turiyumvira ko twokora akantu kuri abavandimwe bacu rero tumaze kwimvira ukuntu ushobora kubitegura twaravuze dutireka turondera abagenzi ba Blizzo kugira ngo bazoze kumushigikira abagenzi ba Diane baze kumushigikira abagenzi ba Jire baze kumushigikira niko rero guca dutegura aka surprise iyi surprise ukuntu yateguwe byabaye ibintu byo kubera kuri WhatsApp nta nama no kwitwa ko twagize muzo kuvugana ukuntu bizogenda rero hanini ni icyumve cyaje kiva muri club ariko muri uyu mwanya ntituri muri club kuko abenshi turi kumwe ngaha n'abagenzi baba bavandimwe turi kumwe ngaha tarabo muri club ariko natwe uko turi abagenzi babo sara dufashanije ibintu by'akaranga twavuze dutireka tuze kubashigikira rero hanini ndashimiye
bimwe by'imvamutima umuntu wese yagize icyo atanga kugira ngo iyi surprise igende neza. Bamwe babivuze ngo je ntayo narinzi, abandi bavuze ngo je nari ndayizi, ariko aratubesha kuko yaba yarayizi yekuza yambaye twese ntagagakureda ijoro agaca tumira nandi bagenzi biwe umugana abonye bagenzi babo bose bari nga na bagenzi twebwe twirondere none boko batazanya abo birondereye dutazi seke ntavyo bari bazi bariko baraduhenda. Rero ndashimiye buri muntu wese kuco yaterereye, shimira n'umurongozi wa TV ukuntu yagize icaterera vraiment Imana imuhumugisha yakoze ikintu gikomeye cyane gose, kandi novuga yuko twebwe cyari cyameze nk'idusoba gatonya, ariko yagikoze vraiment Imana imuhumugisha ahari hose ivyo akora atera imbere, akore aroranirwa muri byose. Ndashimiye imvamutima buri muntu wese yageze ngaha, Imana imuhumugisha ivyo akora atera imbere, nejo nizeswe guhura dutegura akantu nkaka k'abavandimwe bacu bimeze neza. Murakoze cyane gose.